ico gihe abakozi urumva dusha biyongera ko turavye ibikoresho dufise n'ubushobozi dufise n'ubumenyi turiko turaronka duteganya gushikana ku bakozi hafi amajana 4 hama ico muvuze abashize imbere uyu mugambi nakana bivuze ni umushinga amateka Olivier Suguru bena n'umushinga ntahe Benera Kazohera nibo bashize inguvu hamwe kugira bakore iki gikorwa mwese mubona hama uburyo gushika no munsi bumaze gukora nkuko mwabibonye n'umugambi ubandanya ko projet si kintu uvuga ngo urahagaritse urakoze urahagaze oya ifoko uguma wameliora kugira ushikire ama standard neza ubuya kugira uburyo bumaze gukoreshwa burashika miliyaridi 200 zirenga gatoya ni harimo inyubako n'amamashini mugira mwayabonye n'ibikoresho mubona dukoresha mu bikorwa bya misi yose turi mu gihe abarundi benshi bahuzwa no gukubita umusuma kubona abantu babiri umushinga amateka Olivier Suguru hamwe n'umugwizatunga umushinga ntahe Kazohera Venera bakora uno mugambi nk'uyu nagoma ndababaza abagwizatunga barashobora gutuma uburundi bushika kumbona kazoza vyoroshe murakoze ikibazo mumbajije kiri inyishu ikibazo mumbajije iri no mu kibazo mumbajije mugira mwavyumvise cyangwa murabibona mu buzima bwa misi yose y'abantu bagiye hamwe bagira inguvu bamaze kugira inguvu rero bica bituma bashobora gushika kure rero niho ya ntumbero rero dufise umwe wese mu baringa namwe bwe n'aba journaliste murimwo umwe wese ahari mu byashoboye mu bya azokora kuraba imbere mu 2040 twe tuzoba tugeze hehe nkuko babidusaba tuzoba twifasha umwe wese azoba yifashe no kuvuga azabafise ibishobora kumutunga mu 2050 tuzoba duteye imbere cyane ku buryo dushobora kugira umusesekara mu gihugu cacu muriko murabitubwira turi mu gihe muri uno mwanya twabonye abubahwa benshi bashoboye kuza ngaha ariko nimba kuko ndazi ko ari umugambi wiyumviriwe irino hinguriro ryanyu mubona rishobora gukemura ibibazo vyahe imbere ko dushika muri 2040 gomba se nkusubira mu cyo nanishuye ibibazo bishobora gukemura byo bwa mbere ikibazo ca mbere n'ikibazo c'ubushomeri iramwavyiboneye dushobora gukoresha abantu amajana turaterera umuganda ukomeye cyane mu gusahiriza mu bikorwa mu ntumbero ya leta yo kugabanya ubushomeri iyindi ntererano izoboneka ishira hamwe rimaze gufata umurongo bumva rizoterera mu bikorwa bitandukanye bitanga amakori ese n'ubu riratanga amakori dufatiye ku bakozi dufise ni ntumbero ni umugambi rero ufise uruhara rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu n'umutambukanyi wanyu turabateguriye cyane kuba mwaronse akanya mushike hano kudushyigikira muri bino bikorwa byo kuvugurura icese ishyirahamwe East Africa Textile Manufacturers ego mumpaye akanya jewe nitwa Wadbook Ndabakunda
nkaba n'umuyobozi mukuru wa izine East Africa Textile Manufacturers. Nyir'icyubahiro munkundiye agira ndabashire ku mayange mu kanya gatoya uko ishyirahamwe ritunganijwe n'ibyo rikora n'imigambi rifise. Nyir'icyubahiro izine East Africa Textile Manufacturers ni umugambi watanguye haraheze igihe hama uraheza gushyirwa mu ngiro biciye mu nyandiko no mu mategeko agenga igihugu, aho hari mu kwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2021. Nyir'icyubahiro uwo mugambi ukaba uri kurashyirwa mu ngiro n'abanyamitahe babiri harimo Honorable Suguru Olivier na Mushingantahe Kazohera Benera. Nyir'icyubahiro n'umutambukanyi wanyu nk'uko muza kubyibonera, iri shyirahamwe rigizwe n'ibisata bitandukanye. Ni umugambi ufise ibice bibiri. Igice cya mbere muza kubibonera uno munsi ni igice kijyanye no gukora imyambaro itandukanye. Imyambaro itandukanye harimo iy'abajejwe umutekano no kwivuna basi, y'abanyeshure, abakora mu bitaro, abakora mu masosiyete atandukanye, imipira y'imbeho, impuzu z'imvura n'imisegetera ndetse n'ibindi. Hama akaba ari umugambi kugera ubu umaze gutwara uburyo kugera hafi miliyaridi 20 zirenga gatoya. Akaba ari umugambi nk'uko mubona inyubako n'ibindi bisata bitandukanye wubatse ku buringanire bugera hafi ihegitari. Nyir'icyubahiro n'umutambukanyi wanyu nk'uko mwama mwatubwiye imbere, ibikorwa dukorera hano twishinze yuko byoja mu ntumbero y'igihugu mwaduhaye kugira dusahirize mu kuba igihugu cifashe mu myaka 2040 kandi giteye imbere mu mwaka 2060. Ico gituma Nyir'icyubahiro n'umutambukanyi wanyu twebwe uko dukora two turagerageza kugira tugerageze gupunguza cyangwa kugabanya ibyambarwa biva hanze, kuko twaramaze kubona ko dufise ubushobozi kandi birashoboka. Icyo cya mbere. Cya kabiri ni uko twamaze kubona dufatiye ku bikoresho dufise n'ubushobozi dufise n'uko dushobora mbere no kuzohiganwa n'amahinguriro yo hanze kugira natwe dushobore kuzoshorera hanze. Ibyo rero ntibizosahiriza Nyir'icyubahiro n'umutambukanyi wanyu muri ya mbono twiyemeje no gushyigikira. Iruhande y'ibyo ni wa mugambi wa kabiri nababwira, ni umugambi wo kuzokwagura ibyigwa bya mbere byaratanguye kugira dushobore gukora ibitambara aritwe tubyikorera, ibitambara biza bitandukanye ndetse n'ibitenge. Kuri ibyo rero tuzokorana cyane n'abasanzwe bari mu gisata cyo gukora impamvu hamwe n'amakoperative atandukanye ari muri icyo gisata. Nyir'icyubahiro n'umutambukanyi wanyu ndabamenyesha kandi ko hano uko muza kubyibonera dusanzwe dufise abakozi atari bake ababa hafi 240 bakora mu bisata bitandukanye. Dufise umugambi yuko ubu turakora ku mutaga, bazokora n'imwe mw'ijoro kugira dushobore guheraheza no guteza imbere ibikorwa. Muri ibyo rero Nyir'icyubahiro nk'uko muza kubyibonera, turakora imwe zitandukanye ku munsi. Turafise ubushobozi bwo gukora izishika hafi 2000, hama nitwageza ku gukora no mw'ijoro tugerageza gushikana hafi 4000. Ubwo Nyir'icyubahiro dusaba tubandanye Nyir'icyubahiro mudufashe rero ngo tujye imbere tureke ibisata bitandukanye